iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezweko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka cane kuyarabana n'agateka kazina muntu ariko afise aho uhurira n'igisata c'ubutungane ndetse n'igisata c'ubudandaji. Benshi bumvirije ivya Dr.Sahabo bibaza ico yoba azira. Imbere yuko afatwa agapfungwa, hari Dr.Sahabo bamwe bavuga ko yoba yarapfunzwe azira umugambi wari uhari wo kwiba imiliyoni 10 z'amadolari. Umuntu yumvirije ukugena abategetsi b'u Burundi bahimiriza abarundi gukunda igihugu, Dr.Sahabo bamwe bavuga ko yohawe ikidari ubwa mbere. Muganga Sahabo yize mu Busuwisi, arakundwa cane ariko aho kugumayo nkuko ubishikira abaganga benshi bo ku rwego rwo hejuru, ahitamwo gutaha mu gihugu c'amavukiro aza kuvura amaso ya bene wabo. Benshi baravyemeza kuko bari mubo yavuye kandi yavuye neza. Dr.Sahabo ntiyahagarikije ngaho, yarondeye abanyamahanga n'abarundi abumvisha gutanguza ibitaro vy'akarorero mu Burundi no mu karere. Aho Perezida Nkurunziza yugurura ibitaro Kira mu mwaka w'2015 akaba hari mu kwezi kwa Ntwarante, yavuze amajambo akomeye yo gushimira Dr.Sahabo. Kanatsinda Muganga Sahabo yari yakoze igikorwa kitoroshe. Mu gihe carangwa n'amaraporo menshi yasohoka yerekana ko ibintu bigiye kuba nabi mu Burundi, Dr.Sahabo yarondeye abanyamahanga bakundisha Uburundi, abumvisha kuzana imitahe mu mugambi wo kubaka Kira Hospital. Kumvisha abanyamahanga kuzana amafaranga yabo mu Burundi mu gihe nk'ico vyasaba ubutwari bwo gutahuza abandi. Uwo mugambi yanawutahuje amashirahamwe yo mu Burundi agiye atandukanye, harimwo Sokabu, ibanki ya Bankobu, Kamebu, Burundi Airlines ndetse na ONPR. Nayo nyene ayo mashirahamwe yashizemwo umutahe. Yaratahuje kandi abaganga n'abandi bantu bigenga bashiramwo umutahe, mbere nawe nyene ubwiwe arashiramwo. Kira Hospital vyaje ari ibitaro bihimbaye biteriteye ku Burundi, maze abanyamahanga bo mu karere batangura kubihurumbira. Muri Munyonyo umwaka w'2016, Kira Hospital yakoresha abantu 143, muri bo harimwo abavuzi bari 83, abo nabo bakabamwo abaganga 6 bita abageneraliste ndetse na 21 bita abaspecialiste. Ibikoresho Kira Hospital ifise nta bindi bitaro na bimwe bifise mu Burundi. Ubuhambazi bw'ivyuma bafise, ubuzobere bw'abaganga bahakora, ubwiza bw'ibitaro vyatumye Kira iba rurangiranwa. Ni naho rero ngo abategetsi benshi bivuriza mu Burundi. Aho yugurura ivyo bitaro, Perezida Nkurunziza yarashimye abanyamitahe b'Abasuwisi, amashirahamwe Sokabu na Kamebu yashizemwo umutahe hamwe n'abaganga b'Abarundi bemeye kugaruka guteza imbere igihugu cabo ku rugero rudasanzwe. Ico gihe kandi Perezida Nkurunziza yarashimye Dr.Sahabo gitanze bidasanzwe ngo ivyo bitaro bibeho. Mu vyo natanguye babwira, hari umugambi wo guterura imiliyoni 10 z'amadolari. Bimaze kuboneka ko Kira Hospital yinjiza amadolari atari make ava cane mu bagwayi b'abanyekongo, mu bategetsi haravutse intambo yo gushikira ayo madolari. Sahabo yabonetse nk'intambamyi yo kuyashikira. Ico kikaba ari kimwe mu vyatumye hiyumvirwa kumubogoza vyihuse. Iyo ntambo yarongerekanye aho habonekeye umurwizatunga yoba ava Zurich mu Busuwisi yashaka kwinjiza imiliyaridi 10 z'amadolari mu mutahe ubakira, murantunge ni miliyoni 10 kugira bagure ibitaro babishire ku rundi rugero. Muri ico kiringo amafaranga mva makungu devise yose yategezwe guca mu banki nkuru y'igihugu BRB.
ibijanye na BRB navyo vyarabwa n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile General Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Ivyo bigasigura ko ayo mafaranga ahirahiye akaza kwa General Tibiya baca babimenyeshwa. Amasoko amwe avuga ko ayo mafaranga yavyuye intambwe idasanzwe kuko ku boba bari bashaka kuyaterura ariko bakabona ko Dr. Sahabo azobabera intambamye. Ubu niho rero bikanga ko amafaranga yoba yamaze kuza igihe haje igice c'amahera OMS yoba yemerekera hospital mu bijanye no kurwanya ikiza ca coronavirusi. Vuba bwangu hafashwe ingingo yo kubogoza Dr. Sahabo n'umukuru wa Conseil d'administration ya Kira Hospital Muzungu Jean David Piho. Kubakura biciye mu mategeko vyari bigoye cane kandi vyari guteba. Inzira yihuta kwari gukoresha igikenye. Nibwo rero kugenekerezo ya 30 Ntwarante umwaka w'2022 hafi isaha imwe n'inusu y'ijoro abakozi b'iperereza barongowe na Colonel Alfred Inosa Museremu barahagaritse Dr. Sahabo bamujana mu iperereza. Imana yiwe bivuga ko bamusaza ari kumwe na Jean David Peho biro ubundi yoba tari gusubira kuboneka. Bukeye igerekerezo ya mbere ndamukiza umwaka w'2022 abarongoye amashirahamwe ya leta afise imitahe muri Kira Hospital harimwo Sokabu, Kamebu, Bankobu, Burundi Airlines banditse ikete rivuga ko bakuye icizere kuri Dr. Sahabo kandi ko basavye ko akurikiranwa vyihuse. Charles Ndagijimana arongoye Sokabu ni nawe yasinyiye Kamebu. Urongoye Bankobu we yasinye ko arongoye Sokabu. Kandi Charles Ndagijimana yari yamaze gusinya Sokabu. Ikete riboneka nk'iryanditswe gihutihuti kanatsinda n'ivyo risaba vyari vyaraye bikozwe wame ngo iperereza ryamenye umunsi imbere ivyo buca ryandikwa. Mwiperereza Dr. Sahabo yasinyishijwe ku nguvu ko atanze imihoho. Iryo kete rica rishirwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Umukuru w'inama nshingwantwaro y'ibitaro Jean David Peho nawe nyene yahavuye asinyishwa ku nguvu ko atanze imihoho asubizwa pasiporo yiwe amasaha 2 imbere yo gukorera indege imusubiza iwabo. Ntivyagarukiye ngaho rero mu kanya gato cyane Charles Ndagijimana arashoboye kwishira mu kibanza cy'umukuru w'inama nshingwantwaro y'ibitaro yongera aragena umuyobozi mukuru w'imfata kibanza kimwe mu bikorwa vya Charles Ndagijimana yakoze kwabaye kwiha amahera mu kigega cakira aja mu rugendo mu Busuwisi mu gutohoza ibijanye n'ishiramwe Swiss Med International Limited rifise umutahe munini muri Kira Hospital. Amafaranga yakira yarishe kandi urugendo rwa Alfred Inosa Muserema mu Busuwisi nyene kataraboneka aho amafaranga sosiyete akoreshwa mu kuriha urugendo rw'umukozi w'ipererezwa yitwa ko ari karatohoza iyo sosiyete nyene agwanya abayishinze. Igitangaje cyane kandi ngo nuko abo bafashe Sahabo batangaye basanze bamufashe za miliyoni 10 z'amadolari zitaraza kandi ntizaba zikije. Umugambi wo kwigarurira Kira Hospital kwigizayo Dr. Sahabo na Jean David Peho vyoba vyari bifise iyindi ntumbero ikomeye yo kwigarurira ivyo bitaro. Hano amasoko yacu avuga ko abari bipfuza guca bashiramwe imitahe bakigarurira ibitaro ari General Bunyoni, General Gabriel Nizigama batazira Tibiya n'uwitwa Esdras Butare umugwiza tunga yoba yaserukira umari FDLR mu Burundi. Kira Hospital bayifata ko yociye iba ikiraro ca FDLR iza iracisha amahera yayo mu kwinjiza mu Burundi. Mu rugendo President Ndayishimiye yahoramwe muri Amerika muri Nyakanga iheze bamwe mu bo bajanye barahuye n'abarundi batandukanye baba muri Amerika babasaba kuzana imitahe muri Kira bababwira ko imitahe iriko iragurwa. Ivyo bintu vyaratangaje benshi mu gihe atana amasosiyete nama ya sosiyete irakorana ngo ifate ingingo ahubwo ishiramwe rikaba riri mu matati ataratorerwa inyishu muri kino gihe.
mu minsi iheze kandi haragiye habona amakuru y'uko bamwe mu bakozi bakomeye b'ibitaro Kira Hospital kuri ubu benshi baba bariko baratanga imihoho barondera ahandi boja gukorera, aho n'uwari arongoye ibi bitaro vy'imfatakibanza we yoba yaragiye gukorera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Akaba ari amakuru amaze iminsi avugwa. Ibitaro bikaba bibandanya ngo bica mu bihuhusa aho mu kiringo c'umwaka gusa abakozi bari ku rugero rurenga 30% baba baramaze kuhava. Ubu naho hakaba hageze aho abategetsi bamwe b'ivyo bitaro batanga imihoho, harimwo n'uwaramutswe ivy'imfatakibanza ivyo bitaro muganga Sylvain Pierre Nzeyimana. Ubu nawe kandi nk'uko naremeje kubabwira akaba yaragiye gukorera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho yagiye gukorera ibitaro vyegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Indwi iheze yaranzwe n'ihungabana ry'akazi mu bitaro Kira biturutse ahanini ku itanga ry'imihoho ry'agasakisaki rya bamwe mu ndongozi z'ivyo bitaro. Aha twavuga nk'itanga ry'imihoho ry'umuyobozi mukuru w'imfatakibanza yari asanzwe arakadasohoka na Ndagijimana yihagiye ku nguvu ivyo bitaro mu kwishira mu kibazo c'umukuru w'urwego nshingwantwaro rw'ishirahamwe Kira Hospital Swiss Clinic. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi bakora kuri ivyo bitaro akaba amenyesha ko Pierre Sylvain Nzeyimana agiye gukorera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Yundi mutegetsi yatanze imihoho muri iyo ndwi nyene akaba umupfasoni Bera Irakoze yigeze ko barongoye igisata c'intwaro imbere y'uko agenwa ngo abe umufasha w'umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro. Uyu mupfasoni kandi ngo yahisemwo kuja kubandaniza imirimo yiwe mu bwigisha aho kubandanya akorera ivyo bitaro bimaze igihe biri mu njyane. Ibikorwa vyo ku bitaro Kira bikaba bimaze igihe bigoyagoya bitewe n'uko hamaze igihe havugwa ubunyonyizi bwo ku rwego rwo hejuru bw'amafaranga y'ivyo bitaro. Abagiye badumwa ku rutoki akaba ari Ndagijimana arongoye iki gihe urwego nshingwantwaro rwa Kira hamwe n'uwo yagenye mu mabanga muganga Sylvain Pierre Nzeyimana. Uwo nawe yagenywe yabahejije gupfungisha muganga Dr.Sahabo yahoze arongoye ivyo bitaro. Kubera izo ngorane zose rero ngo zimaze iminsi muri ivyo bitaro, urwego rw'abaganga n'abaforoma bahakorera barataye baromuka baja kurondera akazi ahandi hadasizwe inyuma n'abandi bakozi basanzwe nk'abafundi nabo nyene bamaze gukura meza. Ivyo kandi bikaba biri mu bituma n'ivyuma vya nkenerwa bidaheza ngo bironke ababikurikiranira hafi, hambavu yuko n'uburyo bwo kubikoresha busigaye bugorana kuboneka. Aha tukaba twovuga nk'ivyuma bibiri bita scanner bimaze indwi bitariko birakora. Ivyo bikaba vyongera ku ruhombo rutagira izina ibitaro Kira bimazemwo umwaka urenga. Vyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza kandi aho baba bari hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana iba hezagire.